bamwe bati Cristiano Ronaldo Santos Aveira ni umukinnyi wa mbere kurusha abandi bose ku isi, abandi bati Lionel Andres Messi ni umukinnyi wa mbere kurusha abandi bose ku isi. Ngiye ku ruhande rwanjye aba bose nemeranya nabo. Hari abavuga ko Cristiano Ronaldo Santos Aveira ari umukinnyi wa mbere ku isi, ndetse navuga ko Lionel Andres Messi ari umukinnyi wa mbere ku isi, bose nemeranya nabo. Aba bombi ni abakinnyi beza b'ibihangange isi ya football yigeze igira, ndetse turi abanyamahirwe kuba twarabonye aba bombi bakina mu kibuga. Mbese twanyoye umwikamire, abana bacu bo bazanywa amaganura. Muri iki kiganiro tugiye kumvira hamwe amakuru y'ingenzi, udushya, ibitangaza ndetse n'uduhigo twaciwe muri iki gikombe cy'isi cy'umwaka w'ibihumbi 2026. Mwese muhaye ikaze kuri Joseph Talks Rwanda. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Joseph Talks. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, wibuke gukora subscribe, like ndetse na sharing, ndetse utubwire muri comment ku ruhande rwawe umukinnyi w'igihangange kurusha abandi bose ku isi y'umupira w'amaguru ninde. Itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, umujyi wa Mexico, abarenga 80,000 bitabiriye umupira wo ni umwe mu kibuga. Bwa mbere mu mateka y'isi ya football, ibihugu 48 byitabira irushanwa ry'igikombe cy'isi, kuva mu butayu bwa Mexico gukomeza mu mihanda ya Canada kugera kuri stade zo muri Amerika. Imikino 104 yatsinzwemo ibitego 308. Abakurikiranye imikino kuri stade barenga 6,800,000. Abanyabigwi bagajuka, amateka yandikwa, abami bashya bima ingoma, Brazil mu marira menshi, Portugal isezera isubira mu rugo. Ikipe imwe ndetse yanditse izina ryabo ku gikombe cya zahabu. Nimba nawe uri umukunzi w'umupira w'amaguru ku isi, ndakurarikira kubana nanjye muri iki kiganiro kugera kigeze ku musozo. Turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2026. Isi yose yateraniye hamwe. Mu byumweru 5, ikipe 48, ibihugu 3 nibyo byakiriye irushanwa. Bose bafite inzozi zimwe. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu kuri Azteca Stadium yo muri Mexico, hari ku isaha isa 11 ku isaha ya Kigali, ubwo irushanwa ryatangiye. Bwa mbere mu mateka, iki gikombe cy'isi cyitabiriwe n'ikipe 48. Hari abafana 80,000. Ibishashi by'umuriro byaraturikijwe, amateka arandikwa. Umukino wa mbere wafunguye igikombe cy'isi cy'umwaka w'ibihumbi 2026, Mexico yatsinze ibitego 2-1 cya Morocco. Igitego cya mbere mu irushanwa cyatsinzwe kuri uwo munsi ku munota 22. Guhera uyu munsi, isi yose yamenye ko iki gikombe cy'isi gitandukanye ndetse bitazorohera amakipe. Kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu kugera ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi, mu byumweru 3, imikino yakiniwe mu mijyi 16 muri Amerika, Mexico ndetse na Canada. Mu mateka y'iki gikombe cy'umwaka w'ibihumbi 2026, abakurikiranye imikino kuri stade barenga 6,800,000. Ibitego 308 byaratsinzwe, biri ku mpuzandengo ya 2.96 byibura muri buri mukino. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu, mu mujyi wa Miami, amateka nanone arandikwa. Lionel Messi, umugabo w'imyaka 38, atsinda hat-trick, ibitego 3 ubwo ikipe y'igihugu ya Argentine yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Algeria. Abo umukinnyi wa mbere mukuru ku isi utsinze hat-trick mu gikombe cy'isi. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, Toronto, Canada yatsinze Qatar ibitego 6-0. Jonathan David atsinda hat-trick, ndetse ikipe y'igihugu ya Canada ikora ku mupira 97 iri mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya Qatar. Ikura agahigo ibyaherukaga kuba mu mwaka w'1966. Ku itariki 25, ikipe y'igihugu ya Egypt
itsinda New Zealand ibitego 3-1. Nyuma y'imyaka 92, ikipe y'igihugu ya Misiri nayo yandika amateka yo kuba ari ubwa mbere itsinze mu gikombe cy'isi, iyobowe na rutahizamu wabo ari kapiteni wabo Mohamed Salah. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu, Cape Verde ibi gihugu gitoya gitsinze mu gikombe cy'isi. Umunyezamu wabo Vozinha mu myaka y'40 arinda izama hinjizwa igitego. Umunyezamu wa mbere ukuze ukoze ibingibi. Ikipe 48 zari zatangiye igikombe cy'isi, ubwo zaragabanutse hasigayemo 16 kugeza mu mikino yo gukuranwamo. Aha nk'ibihangange byatangiriye gusubira mu rugo ku itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi. Muri kimwe cy'umunani kirangiza, ikipe y'igihugu ya Brazil isezererwa na Norvège ku bitego 2-1, ndetse bukeye bwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi, ikipe y'igihugu ya Portugal na Cristiano Ronaldo basezererwa nabo muri kimwe cy'umunani kirangiza batsinzwe igitego 1-0 n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, muri kimwe cy'umunani kirangiza, Michael Olise, umukinnyi w'ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage, atanga assist ya 7 mu gikombe cy'isi. Umukinnyi wa mbere utanze assist nyinshi umupira uvamo ibitego mu mateka y'igikombe cy'isi. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi, kuri Bern Stadium, Ububiligi nibwo bwabashe kwinjiza Espagne igitego mu mikino yose y'iki gikombe cy'isi, dore ko Espagne yageze ku mukino wa nyuma itsinzwe igitego 1 gusa aricyo binjijwe. Umukino wa kimwe cya kabiri ku itariki 15 kugera kuri 17. Ku itariki 15, Dallas, ikipe y'igihugu ya Espagne itsinda ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ibitego 2-0. Ku itariki 17 mu mujyi wa Los Angeles, Argentine itsinda Ubwongereza ibitego 2-1. Ubwo ikipe y'igihugu ya Espagne ndetse na Argentine babigeze ku mukino wa nyuma. Ahangaha haribazwa byinshi. Argentine igiye gutwara igikombe cy'isi cya kabiri yikurikiranya, cyangwa se Espagne igiye kugitwara umwana w'imyaka 19 Lamine Yamal atware igikombe cy'isi. Tugeze ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026, kuri MetLife Stadium mu mujyi wa New York muri leta ya New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku isaha y'isa 3 z'umugoroba ku isaha ya Kigali. Abitabiriye umukino n'abarenga 80,000. Umukino wa mbere ukomeye ku isi yose yari itegereje. Umukino waratangiye. Iminota 90 yarangiye ikipe zose ziguye miswi zinganye ubusa ku busa. Haje kongerwaho iminota 30 ya kamaramaka izwi nka extra time. Muri iyo minota, umukinnyi wa Argentine Enzo Fernandez yaje kubona ikarita itukura, aribyo byatumye ikipe y'igihugu ya Argentine bakina batuzuye ari abakinnyi 10. Ku minota 56, umukinnyi w'ikipe ya Barcelona akaba n'umukinnyi w'ikipe ya Espagne Ferran Torres yaje gutsinda igitego, aricyo cyatumye Espagne iyobora n'igitego 1 ku busa bwa Argentine. Ni uko umukino warangiye kuko byarangiye Espagne itwaye igikombe cy'isi ku gitego 1 ku busa. Ifirimbi yaravuze, igikombe badihereza Espagne. Udushya twaranditswe muri kino gikombe cy'isi. Espagne yageze ku mukino wa nyuma yinjijwe igitego 1 gusa mu mikino 8 yakinnye, 7 yose ntabwo yageze yinjizwa igitego. Mukino 38 n'ikipe y'igihugu ya Espagne imaze idatsindwa mu gikombe cy'isi. Aka ni agahigo. Umutoza wabo Luis de Fuente ku myaka 65 niwe mutoza mukuru kurusha abandi ubashije gutwara igikombe cy'isi. Abakinnyi ku giti cyabo nabo kandi begukanye ibihembo bitandukanye. Igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa Golden Ball cyegukanwe na Rodri, umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Espagne, aba umukinnyi wa mbere ukina muri shampiyona y'Ubwongereza utwaye kino gihembo. Watsinze ibitego byinshi mu irushanwa Golden Boot yegukanwe na Kylian Mbappé, umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa akaba n'umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne.
Aya ni amatariki y'ingenzi utazibagirwa yaranze kino gikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ku itariki 11 nibwo cyatangiye gisoza ku itariki 19. Imikino 104 niyo yakinwe. Ibitego 308 nibyo byatsinzwe muri iri rushanwa. Ibihugu byitabiriye irushanwa ni ibihugu 48. Cyakiriwe n'ibihugu bitatu: Amerika, Mexico ndetse na Canada. Umukino wa mbere wabereye kuri Azteca Stadium yo muri Mexico. Umukino wa nyuma ubera kuri MetLife Stadium New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birangira igikombe cyegukanywe n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Abafana bose bitabiriye umukino kuri stade zose zabereye igikombe abarenga miliyoni 6,800. Kuva muri Mexico ku itariki 11 kugera New York ku itariki 19. Kuva ku ikipe 48 kugera ku ikipe imwe ari ibaye champion yegukanye igikombe, ikipe y'igihugu ya Espagne nyine. Igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2026 hakozwe uduhigo twinshi dutandukanye. Intwari zarigaragaje ndetse baduhaye memories nyinshi zitazibagirana. Espagne ibikipe y'igihugu ya mbere ku isi kuri ubu ngubu. Bashimiye mwese kuba mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Nitwa Joseph Talks. Ku bindi biganiro byinshi bya siporo, politike, ibiganiro bicukumbuye ndetse n'ibyegeranyo by'amateka n'ahandi wabisanga hatari kuri iyi channel. Wibuke gukora subscribe, like and share kugira ngo uzongere kumbona undi munsi. Ninjye wahishuye ibihishwe ibyarubwiro byose mbishyira hanze. Undinde amakuru kuko niyageraho rwose ndaguta hanze.